Ndasubiriye kubaha kaze nshuti banywanyi mubana natwe makuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri nomero cyakuranye mukunda cyane imwe rutende ya Isange TV. Uyu ni umwanya w'amakuru agezwe ko muri w'Ikirundi, amakuru mushikirizwa n'imure cyakuranye mukunda cyane imbonesha kuri bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakura amatoza mu bisata bitandukanye, haba muri politiki, mu nkendo, mu iperereza, mu gateka kaze na muntu, makungu ya kure, mu ndero ndetse n'andi makuru yose ariko aravuga ngaha mu kibano. Ndabakengurukiye rero mwese mudukurikira mu micungararo y'igihugu cyacu Burundi, abadukurikira bari mu bihugu bibanyi nk'u Rwanda, Republika Iharanira Intwaro ya Kongo, Uganda, Tanzania, Mozambique, Zambia ndetse n'ibindi bihugu byose bigize umugabane wa Afrika n'abace kudondora mu mwese ndabahaye kaze. Twibagira kandi n'abadukurikira bari mu makungu ya kure, mwese ndabahaye kaze mu makuru yacu tugira tubashikirize kuri iyi saha, amakuru abazindutse avugwa mu mihinga itandukanye. Ndabahaye kaze rero mwese mudukurikira, ndabahaye mwaramutse, abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye. Niteka n'umunezero ntangere by'usubira kubaha yambumwe abanywanyi ba Isange TV, imbonesha kure imwe rudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza. Ndabahaye kaze rero makuru yacu yo muri iki gitondo, amakuru araza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Mu gihe amatora ngaha mu Burundi abura imisi mikeyi cyane gose ngo atangure n'amatora rero y'abashinga amateka, abajene n'amama komine ndetse n'abashinga amateka nyene nkuko narimaze kubashikiriza. Akaba ari amatora rero ariko aravugisha abanyagihugu amajambo ateye ubwoba, aho bariko barabona ko ibintu bishobora kuzoba bibi. Bavuga ko umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD ibyo ushobora kuzokorera abanyagihugu biteye ubwoba, mu gihe ngo utazobona ibibanza byinshi cyane muri aya matora y'abashinga amateka ndetse na nkenguza amateka. Ibi kandi biruko mu gihe imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi iriko iradodoberezwa ndetse ikanagiriza umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD, na cyane urwaruka rwawo ruhurikiye muri CNDD-FDD nyene ruzwi nk'imbonera kure, ngo ruriko ruraboreza igufwa rukanagandagura bamwe mu batavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi. Ni ibintu rero ubiboneka ko biteye ubwoba. Ni mugihe kandi icuga kibandanya kuba kibi ngaha mu Burundi, na cyane mu ndongozi zikomakomeye. Umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD wasuye kuboneka mu icuga kibi. Umushikiranganje wa mbere w'u Burundi Gervais Ndirakobuca ndetse n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Nyeniteka Reverien Ndikuriyo n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Adeline Ndayishimiye, kuri ubu ngubu bariko barahangana. Umushikiranganje wa mbere w'u Burundi Gervais Ndirakobuca arashaka kwitoza mu kibanza c'abashinga c'abankenguza amateka. Ni mugihe kandi umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ariwe Angeline Ndayishimiye ashaka gutembagaza umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Nyeniteka Reverien Ndikuriyo, ngo ashaka kurongora umugambwe CNDD-FDD. Si ibyo gusa kuko ariko arashaka n'ikibanza ngo cyo kuba umushikiranganje wa mbere w'u Burundi. Ibi byose rero biko biratuma icuka kibi kigaruka hagati y'izi ndongozi zikomakomeye mu butegetsi bwa Evariste Ndayishimiye. Ibi kandi biruko mu gihe mu minsi iheze umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yafashe ingingo yo gukombora umushikiranganje wa mbere w'u Burundi Gervais Ndirakobuca mu mabanga yari ajejwe ubwo yari mu gipolisi nyene ngo yamuhaye akaruhuko k'izabukuru. Ariko abahinga mu vya politike bavuga ko Evariste Ndayishimiye yabikoze mu rwego rwo gushaka gupfungisha uyu mushikiranganje wa mbere w'u Burundi Gervais Ndirakobuca, ngo yashaka kugira amugire nk'ivyo yakoreye uwo yari yasubiriye ariwe Arengiyombe Bunyoni. Ibiro vyatumye icuka kibandanya kuba kibi hagati y'umushikiranganje wa mbere w'u Burundi ndetse n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye, ndetse anagiriza umutambukanyi wa Evariste Ndayishimiye Angeline Ndayishimiye ngo kuba ariwe amutsuzugura, ngo bivanye nuko ari wasigaye afata ingingo zikomakomeye mu butegetsi bw'u Burundi, kandi akagaragara ko ngo ariwe igihangange gikomeye ndetse ngo ari nawe ashobora kuba ngo anategeka umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Ibyo kandi biruko mu gihe ubutavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi Honorable Agathon Rwasa nawe yasubiye kurahira arirenga, abwira Evariste Ndayishimiye ko vyanka bikunda amuhaye ikiringo c'imisi ibiri ngo ayafashe ingingo zo kumusubiza umugambwe we wa CNL. Ni mu gihe rero Honorable Agathon Rwasa yari yambuwe uyu mugambwe ubwo yari yanze kugendera ku vyiyumviro by'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD, aho rero yavugaga ko azobandanya gushaka ivyofasha abanyagihugu Burundi, mu gihe umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD wo ngo uvangura abanyagihugu. Ibi kandi biruko mu gihe kandi n'ubundi Honorable Agathon Rwasa we yamaze kuvuga ko umugambwe wa CNL kuva yarawambuwe n'umugambwe uri ku butegetsi ugahabwa Nestor Girkwishaka, ngo ibintu bitazokoroha mu gihe atoba asubiranye umugambwe wiwe
wa Aseneri. Abegukira Honorable Agathon Rwasa nawe bavuga ko bazomuryamako ndetse bazomukurikira kuko ngo ari umugabo kandi afata ingingo zibereye abanyagihugu ngo atavangura ashizemwo. Honorable Agathon Rwasa rero yungamo akavuga ko uyu umuntu agiye ku butegetsi yaba aturuka mu mugambwe runaka abagomba gutunganiriza abanyagihugu bose atitaye ngo baturuka muri uyu mugambwe kuko ngo umutegetsi atorwa atunganirize abanyagihugu bose nkuko biba bitegezwe. Ibyo kandi biruko mu gihe Honorable Agathon Rwasa rero kuri uyu munsi kwigenekerezo rya gatatu Ruheshi uyu mwaka wa 2025 nyene abyutse mw'iki gitondo yandika ekete riteye ubwoba yandikiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye amugabisha ko amuhaye amasaha 28 gusa. Ikiringo c'amasaha 28 nico Evariste Ndayishimiye ahawe na Honorable Agathon Rwasa ngo abe yafashe ingingo zibereye. Bitabaye ibyo ngivyo ngo ibintu birashobora kuba bibi ndetse n'amaraso arashobora kumeneka nkuko bitegerezwa. Amubwiye ko mu gihe atamusubiza umugambwe we wa CNL ibintu bishobora kuba bibi mu Burundi na cyane ku mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye nkuko tubishikirizwe n'amashoko yacu. Amasoko yacu nyene yaratubereye aho ivyo ngivyo vyari biriko birabera nkuko namwe mu maze kubyiyumvira. Naho rero mu yandi makuru kandi kwigenekerezo ya kabiri Ruheshi umwaka wa 2025 ukaba n'umunsi urangiza ibikorwa by'imyamamazo. Alexander Ngoragoze umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD mu ntara yagutse ya Bujumbura yashoboye kwifadikanya n'abagumyabanga bo muri zone ya Gihanga iri muri komine Mpanda mu bikorwa by'imyamamazo ya nyuma. Mwijambo yashikirije yashoboye gushikiriza abagumyabanga nyene ryari iryo kubahamagarira kuzotora umugambwe wazanye amahoro n'umutekano kandi ngo ushoboye guhangana n'ibibazo by'umutekano haba mu gihugu canke mu karere. Akaba kandi yongeye ahamagarira kubandanya bari birinda agasotoro muri iyi minsi igisigaye yo kugira ngo amatora abe neza kandi ngobe n'inyuma y'ayo matora kuko ngo abipfuza kwimbanyi umugambwe wa CNDD-FDD ngo wibungenze yokoroka bakiriho. Abanywanyi bashasha barenga 130 akaba aribo baciye binjira icese muri uwo mugambwe ku butegetsi wa CNDD-FDD nkuko tubishikirizwa n'amasoko yacu. Naho Gitega ibiciro by'ibifungurwa bimwe byaragabanutse igiciro nkuko twabyiboneye kuri uyu wa 28 Rusama 2025 mu isoko nkuru ya Gitega hariho ibifungurwa byakorotse igiciro ariko hari n'ibindi byakumye biduga igiciro ugereranije ibiciro byo muri ntwarante 2025 naho bigeze kuri uyu munsi wa none. Ikiro c'inyama y'umusoso kiri hagati y'amafaranga y'amarundi 30 ndetse na 28 by'amarundi. Inyama canga nazo sigurwa 23. Ni mu gihe kandi ibiciro bikaba byaraduze byahora ku mafaranga 28 ku kiro c'umusoso naho 2020 bikagurwa ikiro canga. Ibiharage bito bita kinure byavuye ku 3500 by'amarundi ku kiro bija kumbi 2700 y'amarundi ku kiro. Ibiharage bito bigugwa hagati y'amafaranga 1500 n'ibihumbi 2500 y'amarundi ku kiro. Naho ibiharage naho nyine muri ntwarante byagurwa 8,000 ku kiro y'amafaranga y'amarundi. Umuceri w'umutanzania muri ubu wavuye ku 7,000 ushika ku 6,000 y'amarundi. Ikiro c'amavuta y'amamesa ubu kigurwa amafaranga 2,950 y'amarundi nayo icamavuta y'amakoto kigaba kigurwa amafaranga 24,000 by'amarundi mu gihe cagurwa 16,000 by'amarundi ndetse na 25 gusa. Ikiro c'ubushaza bwumye caguvuye ku mafaranga 8,000 by'amarundi.
Indagara ziva uri indagara zigurwa hagati y'amafaranga 16,000 na 20 ku kilo mu gihe cyahora ku mafaranga 14,000 na 20 by'amarundi. Indagara zo muri Tanganyika zo zigurwa amafaranga 120 by'amarundi ku kilo. Ikiro c'ibitunguru vyera ndetse n'ibitukura ubu kigwibumbi 9 by'amarundi mu gihe cahora ku 5,000 by'amarundi. Ikiro c'intete z'ibigori ibigugwa amafaranga 1,350 y'amarundi kumanuka mu gihe leta yashinze igiciro c'amafaranga 1,700 ku kiro y'amarundi. Ifu yavyo yo igugwa amafaranga 1,500 ku kiro. Naho ikiro c'ifu y'ubugari y'imyumbati naho ikiro c'ifu y'imyumbati civuye ku mafaranga 2,000 kuri ubu kigugwa amafaranga 1,200 y'amarundi. Ikiro c'ibiraya kiragugwa amafaranga 2,100 by'amarundi gugiye cahora ku mafaranga 2,000 by'amarundi. Kuko badandaza ngo biterwa nuko ivyo bitandazwa byose ngo ibiciro byabagabanutse biba biboneka kubwishe muri kino gihe turimwo. Reka rero mwese mbashimiye mu makuru twari ko tubashikiriza kuri iyi saha tubaye tuyasozerenga turaza gusubira makuru araza kubagezwe ko mu bandanye mu kugira amakuru n'ibiganiro tuba turiko turashikiriza kuri no munesha kuri yanyu mukunda cyane rimwe Rudende ya Isange TV umunesha kuri bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakora amatohoza mu bisata bitandukanye. Ndabakengurukira ni mwese mwadukurikiraga muri mu bice bitandukanye turaza gusubira amakuru araza kubagezwe ko gira amakuru n'ibiganiro twari turabashikiriza. Mwebwe gufyonda sabone na partage kugira muze muraba mbere kubona amakuru n'ibiganiro tuba turiko turabashikiriza kuri no munesha kuri yanyu mukunda cyane rimwe Rudende ya Isange TV umunesha kuri bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakora amatohoza. Nitekana munezo ntangiriro kuba twari kumwe namwe mwanywanyi dorana amakuru n'ibiganiro tubandanye kubashikiriza. Reka dusozirenga turaza gusubira amakuru araza kuba agezweko.